izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristo, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristo nitugire Kristo. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu Njiri ya Luka ku kigabane cyaho cya 22. Turahera ku karongo ka 14 tugeze ku ka 23. Jambo ry'umutwe rya mbere riravuga ngo Yezu agira Ukaristiya. Igihe kigeze Yezu aja gufungura n'abatumwa bari kumwe, arababwira ati narifujije cyane gusangira namwe iyi Pasika ntarababara. Nkako ndabibabwiye singisubira kuyirya gushika irangukiye mu bwami bw'Imana. Yakiriye igikombe arakenguruka, araheza avuga ati nimwakire musangire. Nkako ndabibabwiye singisubira kunywa ikinyobwa cy'umuzabibu gushika ubwami bw'Imana bushitse. Yakira kandi umukate, amaze gukenguruka arawumanyura arawubahereza avuga ati iki ni umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu, ibyo muzokwame mubigira kugira ngo bibe icibutso canje. Bamaze gufungura agira kwa kundi yakira igikombe avuga ati iki gikombe ni isezerano rishasha mu maraso yanje aza guseswa ku bwanyu. Yezu amenyesha uza kumugurisha. Ariko rero ngiyi iminwe y'uza kungurisha, turiko turasangira aha ku meza. Niko umwana w'umuntu we arigiriye nk'uko byategekanijwe, ariko uwo muntu aza gutuma agurishwa aragowe. Nabo batangura kubazanya ngo yoba nde muri bo agira akore ibyo. Bene wacu muri Yezu Kristo, iri ni ijambo ry'Imana, dushimiye Imana. Abana b'Imana, Injiri ya Luka tubona ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yezu agira Ukaristiya. Turi mu bihe bya Pasika, kuko uko biri kose turayigenze. Ku Pasika ni kwa Mungu, ariko tugomba tuzirikana aya majambo Yezu yaduhaye imbere yuko abambwa, ibyo tuzohora tumwibukirako. Era abavuga Yezu agira Ukaristiya, reka twumve ingene byagenze. 14 rero haravuga ngo igihe kigeze Yezu aja gufungura n'abatumwa bari kumwe. Ngo igihe kigeze Yezu aja gufungura n'abatumwa biwe 12 bari kumwe, arababwira ati narifujije cyane gusangira namwe iyi Pasika ntarababara. Bana b'Imana, Yezu yaravuze ikipfuzo ngo yababwiye ati naripfujije cyane gusangira namwe iyi Pasika ntarababara. Nukuvuga abandi bariye Pasika, abandi bagiye muri Pasika, abandi bamwe bari banejerejwe nuko bishe Yezu. Abandi bari bababaye kuko iyi Pasika yo kuwa mbere ariwo wa mbere w'iminsi ndwi, ariwo munsi amadini menshi twemera tugasenga kuyo ntsinzi ya Pasika, ariwo ku munsi wa Mungu. Intumwa za Yezu zari zinyegeje, zari zigandaye, zari zibabaye, mugabo
abishe Yezu nabo bari bafise umunezero kuko bari bazi ko Yezu bamwishe byaheze, yaheze mu cyobo, ibyo yavuze bitasohoye. Mugabo hacaba intsinzi kuva mu gitondo cyo kumenya ko Yezu yazutse. Mugabo aba 12 n'abagenzi ba Yezu bari mu bwoba, ariko bamaze kumenya ko yazutse baranezerewe. Tuzobiraba, reka turabe ingene byagenze kugira basangire. 16 nkako ndabibabwiye singisubira kuyijya gushika irangukiye mu bwami bw'Imana. Yezu arababwira ati rero iyi Pasika naripfuje ko dusangira namwe, ntarababara ntarapfa ngo kandi singisubira kuyijya gushika igihe bizoba byararangutse ndi mu bwami bw'Imana. Nkaho yari kuvuga ndi mu bwami bwanje. Bana b'Imana, hari abantu bama bavuga ngo Yezu ngo ni umwana w'Imana canke ngo ni intumwa nk'izindi. Ega icyo tuzi ko ari umwana w'Imana kandi tuzi ko ari Imana. Mugabo hariho umuntu yicisha bugufi akiyoberanya ko ari perezida, akajya gutembera mu banyagihugu ntiyerekane icyari cyane ko ari umuntu akomeye, ko ari umuntu azwi cyane mu isi, cyane ko ari perezida. Abantu bakabimenya uyo mutegetsi yanagiye, basigara ngo yari naka ngo burya ngo yari naka. Rero na Yezu bamwe basigaye baravuga ngo yari umwana w'Imana ariko bamaze kumubamba. Abandi basigaye ngo ego by'ukuri ngo ni Imana nzima ariko babonye yagiye mu ijuru. Bamwe bibugarire barishungerezi baraba. Rero Yezu rero abwiye abo bigishwa biwe ko azosubira kuyijya ari mu bwami bwiwe, ari mu bwami bw'Imana. Turabandanya 17 havuga ngo yakiriye igikombe arakenguruka araheza avuga ati nimwakire musangire. Aha rero harakomeye bana b'Imana. We yaravuze ati nipfuje cyane kujya Pasika kuyisangira namwe, je ntarababara ntaricwa. Arasangira nabo, ariko iki kintu gikomeye niki kivuga ngo yakiriye igikombe arakenguruka araheza avuga ati nimwakire musangire. Ngo nibakire basangire, basangira bereka urukundo nawe bari kumwe barasangira bose nk'uko natwe dukwiye. Kandi turaza kubona aho abantu bose biza kugeraho bikaturaba. Reka tubandanye 18 nkako ndabibabwiye singisubira kunywa ikinyobwa cy'umuzabibu gushika ubwami bw'Imana bushitse. Ngo ntagisubira kunywa ikinyobwa cy'umuzabibu gushika ubwami bw'Imana bushitse. Gushika ubwami bw'Imana bushitse, gushika ashikanye isezerano, gushika yisubiriye mu bwami bwo mu ijuru. 19 yakira kandi umukate amaze gukenguruka arawumanyura arawubahereza avuga ati bana b'Imana yakira kandi umukate ijya bagira bisanzwe. Iyo abantu bumva hari abantu basuzugura urya mukate canke ihostia duhabwa n'abasaserdoti canke no mu yandi madini bahabwa n'abapasteri sinzi, ariko hari amadini nama ngendamwo nkabona bafashe imikate isanzwe. Igikuru n'umuhezagiro no kugira ibyo Yezu yavuze ati muzohore mubigira munyibuka. Reka turabe ingene byagenze. Avuga ati iki n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu, ibyo muzokwame mubigira kugira ngo bibe icibutso canje. Murumva rero ngo muzokwame mubigira ngo n'umubiri wanje uza gutangwa ku bwanyu, n'amaraso yanje uza gutangwa ku bwanyu. Hari n'ahandi havuga ko no kubwa beshi, usibye hano kumburenda aza kubigira ko sinzi, no kubwa beshi
ariko abwira abo murumva bari abantu 12 na Yezu wa 13 ababwiye ati muzohore mubigira munyibuka mubigira kugira ngo bibe icibutso canje, ngo kugira bibe icibutso ciwe umukama Yezu, twibuka Yezu ko ari umubiri wiwe. None bana b'Imana ntiyatabuye inyama ngo atore imbugita ati Petero we keba ngaha agapande utamire, oya. Ariko Yezu arabikora mu bubasha bwiwe, abereka ko dukwiye guhama dusangira. Buriya ndababwire bana b'Imana, abana b'Imana tuja mu rusengero tugasangira umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo, twagiye gusenga tugasangira, ntidukwiye kwirengagiza abandi. Burya kujya dusangiye umubiri wa Yezu Kristo niko dukwiye gusangira n'ibyo kujya byo mu ngo zacu. Ni waba wakiriye umubiri wa Yezu Kristo ukumva gutembye neza, amaraso yiwe akagutemba neza, kubera iki none iwawe haramutse umuntu ashonje ukanka kumuha kandi ufise. 20 havuga ngo bamaze gufungura agira kwa kundi yakira igikombe avuga ati iki gikombe ni isezerano rishasha mu maraso yanje aza guseswa ku bwanyu. Ntabwo ari amaraso yasheshwa ku bw'abatumwa 12 gusa, ku bwanyu. Aho rero na Yuda yari akirimo yumviriza ayo majambo. Tuwasubiremo. Bamaze gufungura bahejeje kurya umukate, bamaze gufungura agira kwa kundi yakira igikombe avuga ati iki gikombe ni isezerano rishasha mu maraso yanje aza guseswa ku bwanyu. Buriya rero ikintu dukwiye kumvamo cyane bana b'Imana ni iki cyo kumva ngo isezerano rishasha. Jewe icyo numvise cyane cyatumye nkunda n'iyi Bibiliya iyi Bibiliya, mbese murabona turafise Bibiliya ya kera cyangwa se isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Aha rero iri ni isezerano rishasha ryo kumva ko biriya bya kera byarabaye. Ubwo nshatse kuvuga hari abantu maze iminsi nkunda kumviriza abantu, hari abantu baja ngaho bagasebya mama bakavuga ngo Ekereziya Gatolika ngo ntabwo iri kwigisha amabwirizwa neza, ngo hari amabwirizwa ngo yagira katakata. Ariko bana b'Imana isezerano rishasha ryabayeho kugira ngo ibyari byaratunaniye gukurikiza noneho dukurikize ibyo Yezu Kristo adushiriye ku murongo. Muzi neza ko mu byatumye Yezu abambwa ku musaraba hari mu isabato. Kumve neza iyo sabato yabaye Yezu ari mu mva. Mpora jani yumvira none kuki abayahudi bataretse Yezu aje Pasika, cyane se bataretse isabato ibanze ihere, noneho kuwa mbere w'iminsi indwi cyane se ku munsi wa kabiri babone gufata Yezu kubite bagira uko bashaka bamwice, basi apfumazuka kuwa kane cyangwa apfumazuke kuwa gatanu bidafashe isabato mw'ingorane, kuko isabato yaragiye mw'ingorane. Ingorane zagiyemo nizihe? Kubera ko Yezu Kristo bamwisha ari kuwa gatanu, bamuhamba bapampagizwa ati isabato isange, bahejeje kumuzika. Hanyuma uwa gatandatu Yezu ari mumva isabato abayininahaza baragenda barayihininahaza. Ariko mwumve hariho abari bagandaye,
abigishwa ba Yesu Kristo burya baragiye ku isabato na Mariya Bikira Mariya nyina wiwe sinibaza ko yagiye ku iyo sabato na ba Madalena bose kandi abari hafi ya Yesu bari baziti mu byazize arazize n'isabato. Yesu rero yagiye yigisha ibijyanye n'isabato cyane akora ibikogwa kandi ntibahave bavuga ngo noba niko ndibasira abantu bo basenga ku isabato. Oya, kubera gusenga ku isabato, gusenga ku wa gatanu, gusenga kuko n'abagatolika imisi yose turasenga. Imisa yo umukatolika bishobora buri munsi abyuka mu misa yo ku wa gatanu, mu misa yo mu gitondo, kandi abari misa nk'ijya yo kwa Mungu biravana. Hari usanga amasengero atabigira buri munsi n'ahandi usanga bigira buri munsi. Mugabo buriya kenshi nasanze mu bagatolika kenshi ku wa kane baraja gushengerera. Ababyiyumvamo cyane baba bariko barashengerera, naho bitoba byabaye nkasanga ku isengero aharaho harafunze, ndigora nkaja ku yindi sengero nkaza gushengerera. Ngiye gushengerera nkasanga ndi umwe gusa kugira shengerere Yesu. Ikindi nabonye nuko kenshi ku wa gatanu amasengero menshi ya gatolika bayuguruye imisa yo mu gatondo. Basi rero bana b'Imana, icyo rero ni ikintu nshaka gufatanya n'ibi bintu byo kuvuga ngo amabwirizwa ngo barayacagaguye, ngo bamwe barayakuye mu ibiki n'ibiki. Umva ndababwire, amabwirizwa Yesu hariho amabwirizwa yatubwiye ngo urakunda mugenza wawe nkuko wikunda wewe nyene. Twibuke wa musore kwanza nuko iyo diri kwihuta, ariko Yesu yaratworohereje ibintu haba no ku ngo z'abubatse. Yesu yarabitubwiye biriya bya Musa, ririya sezerano rya kera. Iyo tugiye mu bikorwa by'abatumwa mu mabarwa ya ba Paulo na ba Petero, hari aho dusanga havuga ngo biriya bya kera ntabwo dukwiye kubyisunga, nibidufasha muri bimwe na bimwe, mugabo dukwiye gufata neza isezerano rishasha ukita ku byo Yesu yakubwiye, kuko Yesu we yaranatubwiye n'ingene urubanza azoruca. Ibyo turabifise. Rero yavuze ati musangire muzohore mubikora munyibuka. Hari byinshi twovuga, reka tubandanye, reka tuje kurindi jambo ry'umutwe rivuga ngo Yesu amenyesha uza kumugurisha. Yesu amenyesha uza kumugurisha. 2:1 haravuga ngo ariko rero ngiyi iminwe y'uza kungurisha, turiko turasangira aha ku meza. Yesu abwira abigishwa biwe ati rero ndabahaye umubiri wanje n'amaraso yanje, kandi bibizohore mubigira munyibuka. Ati kandi rero ubuza kungurisha nguyu turiko turasangira aha ku meza. Ibaze nawe, Yuda yagendanye na Yesu. Yuda yari umugenzi, mugabo baravuga ko ngo yahora ufise n'agatokatoke ko kwiba, ariko Yesu akaguma mwereka yakoze ibitangaza. Yuda areba, mugabo ntiyagira umutima wo kumva ati yamara nkoze amakosa. Mugabo abonye rukambye yararize, yarabonye ko bibaye bibi, usibye yuko yaciye agenda akiyahura. Yaza kugenda akikubita imbere y'umusaraba wa Yesu akamusaba imbabazi, yari kubabarirwa. Cyangwa akavuga ati nimupfume mu mbambe jewe nawe namenje, yari kubabarirwa. Ariko yaciye yiyahura. Abantu benshi nga mwisi y'ibyisi bibacanze bariyahura. Abonye umuntu yiyahuye kweri yihoye amafaranga runaka, ibanze nko kubona umuntu yiyahura kubera amafaranga atavukanye vure mu muntu ava mu nda kwa nyina atakintu na kimwe afise. Imana idutabare cyane. Ubwo rero yaravuga ko uwo bari umugurisha bari kumwe,
ibiri kabiri niko umwana w'umuntu we arigiriye nk'uko byategekanijwe, ariko uwo muntu aza gutuma agurishwa aragowe. Yezu aravuga ngo uwo muntu aza gutuma agurishwa cyangwa uwo muntu aza kugurisha umwana w'Imana aragowe. Aha rero nkunda kumviriza Radio Maria, ugasanga hariho inyigisho ziriko ziracako abantu bakabaza ibibazo. Hari inyigisho numvise abapadiri baba bariko barasigura bagaha n'umwanya kuba abantu bakabaza ibibazo, kandi biba ari byiza cyane kubera abantu iyo babikurikirana baratahura. Hari abantu rero nama numva babaza ngo none ngo icyaha Yuda yakoze ngo ni kihe, ngo kandi yasikije isezerano, ngo nta cyaha bakwiye kubagwa bana b'Imana. Nta cyaha Yuda yakoze. Umugabo w'imyaka irenga 30-40 yagendanye na Yezu imyaka irenga 10 basangira. Yezu ahindura imikate. Yezu icyaha yaragikoze kuko yarabona byose, kandi n'igihe bari ku meza amwe aba yariyumviriye ati none ko yamenye ko ngomba kumugurisha, ko ari je turiko turasangira, ko yageze naho yumvise Yezu avuze ayo majambo. Sibye ko ntariko turabijana byose kubera igisomwa kibari kirekire, ko yageze aho agaca yigumura, agaca agenda agasiga bagenzi we 11 na Yezu we akiruka kwitorera amafaranga. Umva rero bana b'Imana tuvugana ukuri kubazoba banyumvise, ntihagire umuntu azokora ikosa yitwaje ngo niko byanditswe. Burya hari abantu benshi dukora amakosa tukikavuga ngo niko ngo Imana yabigishatse, ngo niko byanditswe, ngo niko no. Imana yaduhaye ubwenge n'umutima, kugira umutima wacu uduha ubwenge bwo kubona ikibi tugice kure tukizibukire. Ntuzokora amakosa witwaje ngo niko Imana yabyanditse. Oya, hari igihe abantu turenganya Imana. Twese tuvuka kimwe, mugabo ugasanga umwe ariko aracacana arondera ubuzima kwiteza imbere n'iki, uwundi nawe akumva umenga ntacyo bimubwiye. Ugasanga mu bana hariho ukunda kwijyamira, hariho uwo ubwira ati mwana wanje fasha kora iki akakugwiza n'ubusa, n'uwundi mwana usanga yiyegereza ababyeyi ugasanga ariko arakora ibyo ababyeyi bamubwira, ibintu nk'ibyo. Rero Yuda yarakoze amakosa, ntabwo yarakwiye kugurisha Yezu. Yezu nyimba yari yaravuye mu ijuru aje kudupfira ku musaraba, Yuda atabishizemo uruhara ngo amugurishe, byari gukorwa no mu bundi buryo, mugabo ntiyari kugurishwa n'uwo basangiye. Rero ntihagire umuntu azoza akora amafuti ngo ace avuga ngo niko Imana yabishatse. Oya, icyo Imana ishaka nuko twese twoba abana beza. Igituma abantu baguma bavuka bapfa bongera bavuka nuko abantu tuvuka turi beza, twagera hanze twatangura guca ubwenge tukaba babi, tugatangura ubugome, gutyo bigatuma habura igitigiri gikenewe mu ijuru cyotuma Yezu aza gutwara ishengero. Yezu aba yizeye ati bagiye kumubera abana beza, bahinduka babaye babi, n'abandi baba bari babi bagahinduka bakaba beza. Ese iyo turiko turaraba isinge nirikiragenda, ni gute twovuga ngo twambara ubusa ngo kubera ngo ariko Imana yabishatse? Imana niyo ishaka ngo tugende duhenye. Ni gute umuntu yoza kwihinduza igitsina ngo Imana niko yabishatse? Imana niyo yarakuremye guha igitsina hungu canke kobwa, niyo yakubwiye ati nakuremye nabi genda wihinduze. Imana niyo yakubwiye ngo ugende muri Egitolife guhigira y'abana, kandi Imana yaraguhaye umugabo kugira ngo ubyare mubabaye, nk'uko Imana yabwiye Adamu ati Eva ati uzobyara ubabaye.
Imana idutabare cyane. Reka tumbarire ibiyodi kwihuta. Ibiri gatatu aravuga ngo nabo batangura kubazanya ngo yobande muri bo agira akore ibyo, ngo bace batangura kubazanya ngo barinde muri twebwe agira akore ibyo, agira akore ibyo bara. Batangura babazanya na Yuda arimwo, mugabo Yuda aramenya ati ndagutanga nta kabuza ku biceri 40. Imana itutabare cyane, amafaranga ni mabi kweri. Yuda aragenda arabikora, kandi Yesu yaravuze ati, hari aho yavuze ati uyu muntu byari kumubera yatuma reka kuvuka. Rero nibyo mvuga ati nta kuza turakora amafuti twitwaje ngo niko Imana yabishatse. Oya, siko Imana iba yarabishatse. Imana ishaka ko twese tugendera ku murongo mwiza. Imana ishaka ko tuyumva kuko niyo yaturemye. Igihe cyose tuvuze ati dawe ndi umwana wawe, nteze ibiganza byanje ngo umpereze ibyo kurya binkwiye uyu munsi, ni sibyo byo kuvuga ati Mana umfashe ngende kwirya mangazini ya Karenzo ndabe yuko no yopera kabisa nyori ibifaranga biriyo. Imana umfashe ndabe ko umutego nateze zipora woshibuka nkabona rapfuye nkazigarana ibyiwe canke se ibintu nk'ibyo. Oya, ibyo si by'Imana, siko Imana yabishatse. Imana ishaka ko twese tugendera mu muco mwiza. Yesu yari afise umubiri nk'uw'abantu, umubiri warageza uragira ubwoba gushika naharira amaraso, abiruguya rw'amaraso, aragira ubwoba gushika navuga ati dawe nukuri iyo biba ari ibyo ngira iki gikombe cyari kikwiye kundengana. Mugabo araraba abona nta kundi byogenda, aremera arabambwa kugira turokoke. Bana b'Imana rero mugire Pasika, muzogire Pasika nziza, umukama Imana bahezagire. Ariko aya majambo tuzohore twibuka ko Yesu yaduhaye umutima mwiza w'urukundo wo gusangira, abadafise bagasangira n'abafise, abafise bakitwararika abadafise. Birashoboka ko utoronka ibyo ukwiza abantu bose bakuraba mu maso, mugabo wowe ku giti cyawe iyumvire ati kuri Pasika mbure n'abantu 2-3 mpezagira, sangire nabe nk'uko umukama Yesu abishaka yatwigishije. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen.